Fanny Lavine ntiyakoranye n'Noras kiganiro kwa Juste Gaël. Fanny Lavine akavuga yuko muruta imyaka ni Yesu. Nukubaha mahitamwo y'umwe wese y'umuntu. Kuko nimba na Nelinati atararongorwa. Afise impamvu atararongorwa. Ariko arabikeneye. Ni Monkenzi canke Mona Walda yagize mariage n'umushinga ntahe wiwe. Bamwitwa Nyandinda. Narigiye mbona neza yuko abantu baba influencers canke abantu baba promoters bahagaze ku myaka muruta. Tubifatanye nk'ibi bintu bya Fanny Lavine na Noras. Bajye abantu baremewe kuvugwa kubera iki bose n'aba content creator n'abantu bazi industry. Iyo umugore asumba umugabo urubavu ninda bari urubavu gundi wumva kuko twinjiye muri ibi bintu kugira tuvugwe. Siko muraba influencer, muraba sani, muraba content creator ni lazima kugira muvugwe. Siko niki gituma ubona neza yuko muri industry niki gituma nakubaje ati Belnasi wagwan ladies gentlemen, welcome to Anashare 257 kabiri gatanu biri gute bro? Ewa ndashima Imana man, ndashima cyane alhamdulillah, ndashima Yesu Kristo. Ariko nawe nizere ko meze neza mzee. Na Jenny Fresh aka gripe kakize kariko kararanga. Muri no miss gripe ireze. Yari yeze kweri ireze cyane abantu sana man. Mugana twebwe tuba twizeye Imana ntacitubwira cyane kanze Imana idukunda ari bindi reka dushimira Imana dushimire abafana bacu badahengeshanya kudukurikira aho bari hose kwisi abari mu Burundi abari mu mahanga aho se turabafise badukurikirana bro nta guteba cyane tubwire ko ndazi neza yuko bari bakumbuye tubwire ko muri weekend twabonye ubugeni bwinshi butandukanye mugabo hari ubugeni bumwe bwamamaye ku mbuga cyane kubera ko bwakozwe n'uwo twita umu-influencer akaze kandi cyane umuririmbyi kazi ni Monkenzi canke Mona Walda yagize mariage n'umushinga ntahe wiwe bamwitwa Nyandinda yamuka mu gihugu kibanyi ca Congo DRC. Noye ko numvise avuga ikirundi n'umukongomani cyane yarakivuga kuko azi ikirundi niba bakongomani za gusanga yuko bavisita cyane mu gihugu cyacu Burundi. Siko ariko arafise ubwene gihugu no mu gihugu kiba basi mu zaburaya muri Belgique. None igihande kimwe ni Congo, indi nayo ni Belgique. Indi ni Belgique. Asubwene gihugu bubiri. Hama bigaca bihurira mu Burundi gute? Yaje mu Burundi kuya nyina aje kuvisita iwabo w'umukobwa. Ariko yarasanzwe ahaza niki gituma kijya kirunda kize urabanye n'ikoro muri mariage yiwe yavuga ni kirundi ukuntu kandi kirundi uvuga ati kino kirundi n'umuntu wese aravuga ati umuntu yabayeho ngira igihe kinini cyane mu Burundi. Sasa ubukwe bwiwe wabubonye gute? Bana bwari ubukwe bwiza ariko ngira nsubire nibaza ati hari ibintu iyo abantu babonye ku mbuga kenshi zo gusanga yuko hagaruka amajambo menshi. Narigiye mbona neza yuko abantu baba influencers cyangwa abantu baba promoters bahagaze ku myaka muruta. Ku myaka muruta? Ego. Kubera bivugwa neza yuko ujya mushinga nafise imyaka 40 n'itandatu. N'indwi. Umengo ni nindwi sawa ni nindwi. Hama bikavugwa neza yuko Monkenzi nawe afite imyaka 26. 20 ni kuvuga musumba imyaka 21. Nico kintu cyo kiratera amajambo haba ku mbuga benshi baguma babigarukako abo basangiye akazi cyane cyane. Bano ba promoters, bano ba influencers bo ku mbuga. Siko bakagaruka kuri ico kintu ngurumva ngo amuruta imyaka kanaka ariko nkibaza ati kuko mushobora guhagarara ku kintu nk'ico ariko mudahagarara ati nicaye ikintu cabahuje hagati y'abo bantu babiri. Urukundo none urukundo ruraraba imyaka. Niki gituma ariko navuga yuko bano bantu baba promoters hakubwo bo kwishimira iterambere kuko ugiye kuraba n'abantu benshi babivuga niba abantu ubona neza yuko basaziye muhira. Niba abantu ubona neza yuko basaziye sinza kubavuga imbere bande basaziye muhira baguma bavuga abandi ni bande. None izi nka Nelinati nasaziye muhira. Ku myaka afise nasumba Monkenzi. Yego. Aramusumba? Ariko kubera iki none Nelinati tutigira tubona ubugeni bwiwe. Ntavyo arashaka. Mu gihe rero ubona neza yuko
abo sumba bariko baravyitwaramwo neza Imana iriko irahezagira. Ariko burya kwisi umwe wese abagira amahitamwo yiwe bro cyane. Wewe urashobora kudesida ati jewe nta mariage nzogira, nzoguma ndi single, nzorinda fa ndi single. Uwundi akadesida ati je nzogira mariage, uwundi akadesida kwihebera Imana, uwundi akadesida kubiki na kiriya, uwundi akadesida kuvyara gusa. Hari abantu agastori kenshi bakunda kuvuga ngo umugabo wanje ni Yesu, umugabo wawe ni Yesu. Nukubaha amahitamwo y'umwe wese y'umuntu, kuko nimba na Nerinati atararongorwa afise impamvu atararongorwa, ariko arabikeneye. Vyuka bikeneye navyo aravuga. Oya arabikeneye izi reka nakuvuga navyo tuzi. Apana kuvuga ngo navyo aravuga. Navyo tuzi. Siko arabikeneye bro. Arabikeneye izi. Turi abantu man. Oya navyo aravuga. Mu gihe ataravuga rero ati je ndakeneye kurongorwa. Kuko Nerinati akeneye kurongorwa. Ntiyobura uwo mutwara. Ntiyomubura. Ntiyomubura ariko arabikeneye. Rega izi hari niyo mubura. Rega ndakubarire none tuca tugaruka aho nyene ati none nimba tomubura kubera iki atararongorwa, ni kubivuga ko atavyarashaka. Oya rega ndakubarire urashobora kubishaka siko ariko ukabura uwo muntu. Ivyo ni oya nibikunda, ivyo nibibaho ntushobora kubura umuntu uri no muri entertainment. Kubera wapi? Kubera iki? Muri entertainment n'umuntu mubi wa mbere. Aba bose ba Belnas ni bashaka abagabo. None namufise inde Sadbi. Haje barashari kumwe na Sadbi. Kazima yamuvyari sumugabo. Oya kuvyarira ni kimwe. Kuvyarira ni kimwe. Siko? Kuvyarira yego kuvyarira ni kimwe. Siko? Abantu bose bavyaranye n'abantu ariko batakiri kumwe tubitswe yuko ari abagabo babo. Ubu mimimeka yuko yavyaranye n'ujya mugabo tuvuge yuko akiri umugabo wiwe. Baravyaranye nivyo turavyemeranye. Sadbi na Belnas baravyaranye. Ariko ko bavyaranye mbega n'umugabo wiwe ni bari kumwe. Bari kumwe he? Barabana. Byo rero reka tubirebe. Ndetse gitu bariko rakubara neza yuko ahubwo twokwishimira. Ego. Twokwishimira yuko Mokenza agize iyindi ntambwe. Siko? Oya mu bisanzwe ivyo bintu mani n'amategeko ya societe yazanye. N'amategeko ya societe yazanye ati umuntu aravuka hama gakura hama karongorwa canka karongora hama kavyara hama gapfa. Ego. Sivyo? Societe nuko bimeze nuko byubatse. Rero iyo wihenze ukagira ibintu akantu kamwe kahubanye nayo mategeko ya societe abantu babona umengo ntukomeye. Sivyo? Ego. Dufatura umuhungu ukaja gukwiza imyaka 40 utararongora amajambo babona umengo ntukomeye. Ariko gusa ikintu coco injira mani ngahindana urumva abyumva isi gusa ikintu coco no kubwira coco bino bintu tuze turareka bro guhagarara ku kintu kubera nanje uzobona nitayemo umuntu kandi usanga asoma nk'imyaka ariko nuko uzobubishaka yego niko nzona bishaka ariko izi tuze turaraba hari ibintu tubavuga yuko twe turakritika ariko ukaza gusanga neza yuko izi jara gastori ngahanya n'abatere byarigeze kuba bitera ikibazo byarigeze kuba gutera ikibazo ujya munsi umushinga nahe Nyandinda yumvise ku mbuga yuko ngo yatanze ngo miliyoni zingana uko ngo atanga zingana uko bijya vy'inkwano urazi yuko hayigeze kubaho nicuka kibi hagati yiwe n'umukonzi wiwe siko yego aho ubona neza yuko byaramamaye cyane byumukomamara cyane ariko abantu baravuga ati je ndibuka ari umuntu yigeze ku telefona muri ico kibanza yari arimwo mu kabare kanaka ariko aranyumvisha kungene batariko baracana waka nande na Monkens kumva yuko bijya bintu vyagiye biravuga cyane ku mbuga siko bano bantu benshi turi muri industry uza kubona ukundanye n'umuntu agusuma nk'imyaka nka 10 bamwe nyene bogira kugira bagutera intege bamwe nyene kugira nyene bagushigikira ubwa mbere nibo bafati ya mbere kugira iki bagukritike bro siko kugiye kuraba abantu benshi bako barabigaruka ko yuko amusumba imyaka kanaka niba abandi nyene bacilingana siko niba abandi nyene basangira ariko dutahura ikintu kimwe rega bajya n'aba content creator ego n'aba content creator kandi bajya baba bakeneye inkuru igenda sivyo
ni kuvuga wewe uri mu content creator ukenera inkuru igenda ni kuvuga wewe ndashobora no kugukamera uri kusoba ngaho nkaca ndabipostinga kuko nzi wewe uza kuba uri content abantu bose baza guca babiposta bibinjirize sivyo ariko uwo batwaranye none uwo batwaranye ari muri honyine na mariage warabonye aba content creators bari baguma bafata ama video siko niho bari kandi baze neza yuko nta muntu yari karafata video yo mu nzira mbi kandi kuba bafata video y'inzira nziza kuba Mokenzi ari mu content creators niyo mpamvu turiko turamuvuga ngaha cyane ariko yizi nivyo hariho basi niko nakubare yuko aba content creators bari muri kijya kibanza benshi bako bafata inzira kandi ama video y'inzira nziza siko iraba rero uwo batwaranye siko ndibaze neza yuko ujya mushinga nahe wiwe ujya Nyandinda bino bintu vya industry ntavyazi siko afise ubundi buzima yirondeza afise ubundi buzima aronderamwe amahera tubifatanye nk'ibi bintu vya Fanny Lavine na Norask bajye abantu baremewe kuvugwa kubera iki bose n'aba content creator n'abantu bazi industry siko ariko ugiye kuri Mokenzi amwe n'ujya mushinga nahe wiwe ujya mushinga nahe wiwe ikigi tubona neza yuko hari benshi bazofungwa siko be uweze yafungishije Nelinat ijiko nakubare yuko tuzo turaraba izi Nelinat ko naheruka ari mu besto wa Mokenzi vyahereye si amabanga nyene abera behind abera inbox bazana muri industry bakazana kuri social media ibintu vyahari basangira ibintu bacilingana twebwe tuba dukeneye kubibona tuba dukeneye kubimenya kuko hari ibintu biri vie privé n'ibindi bintu bihuriye muri industry siko hari ama couple abaho kugira ngo ateraduga yose yaba content nka Monia na Linoji abo ntuze na abandi ni bande Fanny na Norask abo baremerewe kuvugwa bro kandi zoza ngahanda bavuga abandi bari muri industry ni bande ya couple yavumye indwi imwe ikiragenda akijuru na ntuze na fiko okay akijuru na fiko ariyo nindi content yavumye cyane ya Alvin Smith na Nirina nayo nyene yahereye nivyo niko nakubarira yizi abantu benshi bakaguma bagaruka yuko Nyandinda musumba imyaka turakeneye couple y'umumenyesha makuru no muririmbyi irahari ebana izo birenze cyane siko sanga maturonga abakina amafilme bose ukwabo usanga babigirira mu misho na wamenye usanga babigira mu misho na wamenye niki gituma izi niko nakubarira yuko tuze turaraba abantu dushobora gukora ko content kubera hari abantu tuvuze ko content badatahura bino bintu turimo siko ubu none reka tubwire ko izi Fanny Lavine ntiyakoranye Norask ikiganiro kwa Juste Gaël Fanny Lavine akavuga yuko amuruta imyaka 15 nawe bijya we waravyemeye je navyemera je navyemera navyemera kubera Fanny biraboneka yuko ni handi nyara abantu uvuga ati n'umutwe w'umugabo canke n'umushinga nawe ivy'imyaka je navyemera basi Norask umuravye umuha imyaka ingahe shaka tubarenza 30 kuduga dufate ko afise 30 ego 28 Fanny nakaba afise 45 nimba afise 30 Norask Fanny arafise 45 cyangwa ugasanga Norask nanashikana niyo 30 na Fanny nanashikana kuri iyo 45 Norask akaba afise ingahe akaba afise nka 25 acha weye kubera iki oya Norask umuravye honyene umuravye Norask nta 25 arakuze ndafatiye ko afise 30 arakuze siko wofatira kuri 28 29 30 imwe muri ayiyo bivuze ngo Fanny hajya yo bafise nka 45 nawe 43 44 ubonane nimba yo baruta imyaka 15 kujya nyine twabibonye ku mukobwa umve neza yuko mugabo yizi hagenda kubwira imyaka yo bamusumba ya vrai yo bamusumba nk'imyaka nk'indwi 6 ariko nta na kimwe izi naho yo musumba imyaka 15 bakundana alez bakundana nta kimwe bro sivyo izi reka nakubarire ari umumama honyene yo bashaje Fanny reka yo baboneka kubarire izi reka nakubarire none naho yuba musumba imyaka 15 ariko bakaba barushinze rugakomera ivyo jewe nta na kimwe tuba bitwaye pe ahubwo twavuga ati aho Imana ishimwe urazi yuko umukobwa n'umuhungu bangana umukobwa basumba imyaka 6 umuhungu ego hajya rero Fanny nimba musumba 15 mu bigaragara
mu bitagaragara 21 kuko uca ufata ijya kenze ukongera kiyitandatu 20 akaba ariyo myaka musumba sugar mami kweli sugar mami ariko gusa ivyo je sinavyemeye kweli ariko wumve neza nimba bariko bavutse bazorabe bivuguruze kweli si oya ari urukundo ni sawa ari urukundo ni ibintu bisanzwe nayo musumba imyaka 20 none je wayizi rero ejo ni natwara umuntu asumba nk'imyaka nka 10 uzontera amabuye uciye nyibutsa akantu namye ndabaza kare nari ndi kumwe na wayisi ca ndamubaza ati hajya bihora bishika mbega umugabo ugasanga afise abagore nka 2 batatu Imana iba yamuremanye imbavu zingahe urazi ko batubwira muri Bible ati umugore n'urubavu ego rwande gumugabo none ugize abagore 2 canke 3 iba yakuremanye imbavu zingahe ni kibazo reka nari ngovye kugaruka kwa Fani na Norask hagati ya Fani na Norask ni nde rubavu guwundi kuko urubavu rwa Matayo barumukuyemwo yavutse baca bare mu wundi muntu bivuze ngo Matayo arasumba uwo muntu iyo umugore asumba umugabo urubavu ninda bari urubavu rw'uwundi wumva oya ariko twe dusanzwe tuzi neza yuko ari urubavu aho tuba tuvuguruje Bible ndibaza ariko koko umugore asumvye umugabo tuba tuvuguruje Bible oya nta na kimwe Imana yavuze twikundanire tutaravye n'imyaka man tutaravye n'imyaka ahubwo bano bantu naho yuba muri imyaka 15 ahubwo novuga ati ahubwo n'amashimwe cyane kubgawe rero ubona gute aya makouple basi abasumbanye imyaka kandi menshi mugasinzi ko ari menshi ngira nuko akunze kumenyekana kubera baba bari muri industry ego mesha kubera hari abandi bantu bashobora kuba bararonganye barutse imyaka nka 20 mugani tubamenye kubera ko batari muri industry ntibafise ya nyenyeri tuguma turaba hajya twese ngo tuyibone ubibona gute kandi si saba bonyene Simon Kenzi na nujya mugabo wiwe Sifani na Nuze urazi na Ivan urazi na kandi nivyo na Ivashana wa muntu wiwe undi ni ndembega bandi bavuga ngo numukecuru mugabo ikintu tunovuga izi ikintu ca mbere bano bakobwa benshi bo muri industry bo muri entertainment gituma benshi batarongogwa siko gituma benshi batarongogwa kenshi usanga n'ivyo bafise abasheri babo ugasanga umusheri wiwe arakuze ariko reka nibarize bano bakobwa abakobwa bari muri industry ni gute ushobora gukundana n'umugabo yubatse kandi afise n'umugore oya ivyo birabaho kubera ikibitabaho nibibaho kubera ikibitabaho kare tubizi ariko ivyo ntibikora bari muri industry gusa tuko duhagara muri industry twebwe ubuzima bw'abari abantu tudahurira muri kigisata cy'imyidagaduro twe nabo duhagarara abagomba kuba umugore wa kabiri none nibibaho ko abagomba kuba umugore wa kabiri abagore 2 3 abagomba kuba umugore wa kabiri ndakubwira nico kintu cishere bano bakobwa benshi biza kuva yuko batarongora canke batarongogwa kumva kuri iyo ugasanga afise umushuga daddy bakundana amugirira amasoni bro ari kintu bahurira ko ari giki ari kintu c'akanoti ari kintu amumenya ku kwezi ariko amugirira amasoni yuko yo mushira mu nzu siko ari cyo kintu ca mbere uza kubana neza yuko abakobwa benshi muri industry man batararonka uwo mutima wo kugira iki wo kuvuga ati jewe uyu muntu naho yubasumba imyaka 20 nitaye ku mahirampa siko reka tubishira habona ariko benshi bacavuga ati mbega ninamushira habona ku myaka 20 anduta bizoherera he ariko ico no bantu bacu bashiki bacu ntitwite ku majambo y'abantu man kuko umuntu mukundanye naho yuba gusumba imyaka ingana gute aleze kuko twinjiye muri ibi bintu kugira tuvugwe siko muraba influencer muraba sani muraba content creator ni lazima kugira muvugwe siko nici gituma ubona neza yuko muri industry nici gituma nakubaje ati Belnasi ubona babana
ubona ari umugabo siko ntibaragira iyo mutima ntibaragira wa mutima wo kuvuga ati twebwe turemanga ibiza kuba vyose bano bakobwa benshi yo muri industry baruvira muhimbare siko bamimi Mireille aba bose abo bakobwa bose n'abakobwa benshi mani niki gitumva neza yuko benshi bakunda kuvuga ati muri industry abakobwa bacu kubera iki batarongorwa kubera iki abakobwa bacu batatwereka abasheri bacu babo kubera iki abakobwa mbega badafata umwanya kugira nyene bapange kazoza izi ubu buzima turi bwo muri industry hari ubundi buzima tukeneye kubamwo ubuzima bw'umuryango mbega ubu bazoza barabatera madamu vyarira muhira abavyeyi ko baradukurikirana mbega bizogenda gute azokwemera yuko umwana w'uyu w'umukobwa aza muri industry urabona yuko naba bakobwa tango bubaka none rega ni bimwe natangura mvuga rega si ngombwa yubake umwe wese afise amahitamo yiwe kandi nuko yamwubahira ego nimba bahisemwo kutubaka ariko sinibaza yuko iza ari umuntu yuhava hitamwe ayo mahitamwo isi turabantu mani naho warahemukiwe atanahemukiwe atanakomerekejwe bikazi uko nyene akavuga ati je ibintu vyo kubaka rero burya sivyo ndimwo gusa aba yarahuye na challenge ikomeye oya je ndavyibaza ameze neza aba yarahuye na challenge kandi ikomeye cyane yego kweri man ugeze kuri etape duheraheze rero tubahanura iki basi abahungu n'abakobwa wogu muhagarara ku bakobwa gusuma ngo we kutivuga oya n'abahungu nabavuze siko yego ikintu mbona coco bano bantu benshi turi muri industry twige gufata decision tutitaye ku majambo y'abantu siko yego kandi tuze turaraba yuko ati mbega abo tuko ducira inzira gute abana bazotwamukako siko yego tuko ducira inzira gute batoyi bacu siko nimba ubona yuko aho Natasha Burundi yafashe umwanya arajya umutima amenyo aratwarana n'ujya mushinga nahe wiwe siko ariko abantu baraza kumukritika ati ngo ngurumva ngo ujya mushinga nahe ngo nibaberanye ngo ujya mushinga nahe ngo Natasha aracari muto ariko kubera ari urukundo bro siko twige gufata decision canka abandi ngo namahera yakurikiye amahera siko na Mokenzi none yakurikiye amahera nivyo benshi baca bazana mu mutwe kumengo Mokenzi arayafise kandi Natasha arayafise kandi ni wabona Mokenzi barayafise siko tuze turareka amahera yayakuriyemo tuze turareka gufata decision ngo tuko dutinya amabwire y'abantu ngo tuko tureka ngo kubera ngo cyangwa uvuze Natasha niwe muntu nama nabivuze Natasha niwe muntu wa mbere ego ngaha mu bakobwa ego afise umutima ukomeye kandi ego adakurikira amajambo y'abantu cyane kuko n'abantu benshi bamuchallenginga uravyibuka igihe dukora ikiganiro tuvugana be na Mr Champagne ego n'abantu benshi bamuchallenginga bakavuga Natasha ntazi kuririmba Natasha naheba umuziki harimo nabo mushigikiye babamenyesha makuru baba promoters babasani bagenzi we narigeze kubona bakidumu bamuchallenginga bakabari mu bagaruka bamuchallenginga bamubwira nabi Big Fizo mugabo akabandanya sha Natasha kweri yafise umutima udasanzwe ukuri izi ndakubwiza ukuri bano baririmbyi bacu bo mu gihugu cyacu Burundi barakwiye kugira umutima ukomeye cyane siko wa mutima w'umuntu wese umuchallenginga bakiga kurinde bakiga cyane kuri Natasha Burundi kuko ubonye Natasha Burundi ama challenge yaciyemo atwawe n'umutama atwawe n'umuzungu ntazi kuririmba nta mana afise ariko akemera yuko kugwana n'izo challenge ngo aguma akora umuziki kubera afise amahera akemera kugwana n'izo challenge ari byo vyatumye tubura abaririmbyi benshi muri industry kubera bagiye bachallengingwa bakababwira yuko batazi kuririmba haba abaririmbyi kazi b'abakobwa bakaza kubiheba kubera iki babwiwe ayo majambo wowe ntuzi ivyo urimwo ntuzi kuririmba ariko ugiye kuraba uno Natasha Burundi ari umwe mu bafasoni yavuze ati jewe nzogwana challenge naho budusangiye akazi mu challenginga bakamvuga uko ntari ubu turaza abakobwa benshi tutariko turabona muri industry turafise abahungu benshi tutariko turabona muri industry siko kandi bititaye yuko ku buryo umuntu ko babuze uburyo ahubwo baciwe intege
umutima wabo urananirwa gufata ivyo bintu bako barabavugako siko ubu abakobwa benshi bagiye bavugwa muri industry bagenda barasubira inyuma siko aba bose ba Kelina umuriro bari bafise isi wo bafise muri kino gihe benshi barasubiye inyuma cyane kubera iki ntibaronse wa mutima ukomeye urakora akantu commentaire gutuka ukabura direct ubivuyemo aba bakobwa ba Big Cobra urazumwe nera akaze siko Big Cobra yarakaze Olga wa undi yaravyibushe yarakaze siko gukora indirimbo na MB Data siko bano baririmbye kazi bacu bagira umutima ukomeye siko bagira umutima ukomeye uvuga ati je naho muri yo challenging gute ndamenye kungire focusinga kuri kino kintu n'abaririmbyi bacu bagira umutima ukomeye akarero nagatanze kuri Natasha kuko Natasha yahuye ama challenge menshi kuruta bano baririmbye kazi tuko turabona siko yego duheze iki tunabashimire cyane abaririmbyi kazi eka n'abari muri industry yose igitandukanye cyane turabakunda cyane abadukurikiranye ego hasta la vista.